oya nahaswe kwiyahura urumva ntavyo kuvyakira ngaho kuko kujya kubaka sinabihisemo nibyo nisanzemo nibyo bisanzwe pore urumva bino bintu narabihoze mpaka ndabatereka mbanze ndaho uko bigenda ariko birababaje cyane ubundi bibaze nyene kubaho uzi ko ufise umwana ariko udafise uburenganzira bwo kumva wo murera urumva abari urumva ati nundi nacyo mbereye ariko namaze gutabura ko hari kwakira Imana ni nziza ndakubwira abantu uti nubwo uri kuraca mu bibazo ntuzokwihebure ahubwo wowe senga Imana igufashe kumenya uko witwara muri ivyo bibazo kuko hari igihe ivyo bibazo uri kuracamwo ariyo nzira yawe yo gutabarwa bati nabiciyemo ndi umwana atana capacité yo kubijera niba hari igihe umuntu usanga abayeho mu buzima bw'ubusambanyi ubwo cyabibaza ngo n'abandi bose niko babayeho sambana ariko hariho nabo bahimana iba ariko hariho n'abantu batiba kandi bubaha Imana nubwo bubaha amamiliyoni bashobora kuba bizigigwa bakayabika bakasubiza nyeneyo uko bayabahaye niba uri umubesha musipoze ko abantu bose babesha oya bose ntibabesha hari n'abatinya Imana ntibabesha hariho imvuga kuri rero ntufate ubuzima ubayemwo gucibeza ngo nana kandi bwabayemo mu gihe je nzi ko nubaha Imana ukavuga ko ndomusambanyi ibintu wayiki kandi sincanjira gusambana ngo nikora ko wabivuze ko ndomusambanyi kuko urabize abantu benshi baca bati wavuze ko ndomusambanyi reka renje kubikora satana bagutsinze mimi uhora wiyumvira ko nihagera uzora nkundi mu zo kubaka uruko rwawe urumva canke iyo wibutse ivyo bikomere bindi biratuma uvuga ati reka mbe pose ntekereze Yes, bakunze wa Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukinyi wa mareresi Mimi Mireille. Aho narito bimeze neza cyane. Ibintu byo gupronounce niba ari birebire cyane. Kubera musanganye biba biri hatari cyane. Amazina y'ikirundi byonyene gusa. Ndayishimiye Mimi Mireille. Ndayishimiye Mireille. Mireille, ufise imyaka ingahe? Niba ntayikunda kuvuga sinkunda kuyivuga ariko tugereranije hagati ya 20-30 kandi watanga ikiganiro natanze sikuri serieux katwa dushima Imana ze ko natwe muri kino kiganiro Imana turagushimiye cyane kuduha umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo dushobore kuganira ndagushimiye cyane uruze kubana natwe byo tuvuga byose bize kuba ibyubaka imitima y'abazodukurikirana n'abari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro kubw'izina rya Kristo umucunguzi wacu ndabisabye kandi byizeye amen. Wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa ibyagiye guhinduka mu nyuma? Sinavukiye mu muryango ukijijwe. Imana yaragiye iranyirobera hariya mu isi. Niki cyatumye uvuga ati reka mpinduke? Gukizwa sije nabihisemo ariko n'Imana yabimpitiyemo. Ndabyibuka nza gukizwa nubwo nasengera muri katolike nari kakana nyene gakunda gusenga cyane ku buryo ngiye no mu bakizwa abantu benshi barambaza ngo ugiye gukizwa iki umva narakana katarandura ugiye gukizwa iki no nturi bwandure cyane sinari bwandure nabukiye buke kabisa nyine nkabura icyo nishura agakede arazi ko mu mashuri batanga utunuvo testament nagenda ndakanyageje mu mupira kugira ntagire n'umwabona ko ngiye mu bakizwa nibyo he wibuka mimi ushobora kuba warakoze uvuga ati ndicuza mu bwana bwanje buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nuvuga ngo umuntu atubaha Imana bisobanura ko atabwenge aba afise rero nicuza ubujuju nari mfise hari kamwe wibuka muri mu bwana ni byinshi
ivyinshi nyene ubujuju nta ciza bukora. Ubuto bwawe bwari bumeze gute muri rusange, bwari buranzwe n'iki? Nari umwana atekereza. Ariko twese arigihe bariko baratubaza tuvuga ati twari duciye ubwenge, twari dutekereza. Jewe urumva nakubwiye ko mw'ishure ngo nari nciye ubwenge, ariko mu buzima busanzwe nta bwenge nari mfise, kuko hari ico ntari bwakire muri jewe. Nkuko nabivuze, kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gujijuka. So rero hari ibintu byinshi usanga uriko urakora utabizi. Here Muramvya gushika mu gisagara ca Bujumbura, ubwo rugendo rwari rumeze gute? Ni urugendo rutari rworoshe, urugendo rutari rworoshe rurimo n'amateka manini cyane ntakunda kuvuga. Niho dushaka ko dushika akantu gatoya. Akantu gatoya nuko mu buto bw'iwanje nisanzuye mu rugo ndi umwana ukubaka. Yego, urumva ubwo n'urugendo ntakunda kuvuga, ariko benshi bararuzi. Nisanze mu rugo mfise imyaka 16. Biba bigoye cyane. Wavyakiriye gute? Oya, nahatswe kwiyahura, urumva nta vyo kuvyakira ngaho. Nahatswe kwiyahura kuko urumva buriya kwisanga mu rugo uri umwana kandi utanabihisemwo, utovuga ngo ni n'ubuguruguru bwatumye ujayo, aba ari igikombe cy'umururazi. Mimi baragushingiye canke wagiye ku bwawe canke hagiye kubera habaye ikibazo? Oya, ni ibibazo byabaye. Hanyuma iyo umuntu agiye kubaka hariho ibyiza aba yiteze, hariho ubuzima bushasha abazi kazojamwo, wowe ku bwawe wavyakiye gute? Oya, sinovuga ngo hariho ibyiza nari niteze ngo canke ibibi nari niteze, kuko kujya kubaka sinabihisemo, nibyo nisanzemo. Kandi ikintu wisanzemo ntaco uba witeze. Oya, ahubwo ikintu cyose kiza uracakira kuko kimeze kose. Urugendo rwagenze gute rero kugira ngo ushobore kubyana abana babiri uno munsi ube utakiri kumwe n'uwo mwari muvukanye ico gihe? Ahubwo nisanze ubwa mbere ndahafise umwana umwe. So Patri nyine nakubwiye wari umururazi, urumva deje urumva ubwana nari mfise kisanga mu bintu utahisemo. Urumva ko ari ikintu ca mbere icyo nibuka ni kimwe nuko natwe kwihasoma, ngo bitewe n'agahinda nari mfise n'umubabaro mwinshi nari mfise, ariko kubera Imana ngarutse nyene, kubera ngarutse kuntu nacenja mu bakizwa, nubwo mu bakizwa ninjiyemo muri ubwo buryo nyegeza akantu Nouveau Testament n'ibiki, ariko niho Imana yamfatiye nyene. Hari ijambo nari narumvise nyene bigisha ngo kwiyahura n'icyaha, nicyo cyankijije kwiryo somo. Uwo munsi birashika ntajyo wihaye, ariko sinagihaye, ahubwo nyene nceniga gusenga. Nize gusenga naho nyine amasengesho nasenga sinzi ukuntu yari ameze, bitewe n'umubabaro nari mfise. Nasanga ndiko ndasenga ngo Mana, numvise bavuga iyo umuntu wese atitaye ngo Mana, iyo umuntu wese agizikoze ngo Mana, uko biri kose iyo Mana irahari. Ngasenga mvuga ati Mana, numva bavuga unyiyere ku nkure hano hantu. Gute wagize ikibazo ku mugabo wa mbere ukaja kubakana n'umugabo wa kabiri? Nabyo nyine n'ibibazo. N'ibibazo maze kuva ngaho, Imana imaze kuhankura, uyo wundi nawe bitewe umva nari ntanga ubuzima nyene bubi, kandi bubi nyene yamprofitiye muri ivyo bibazo nyene nari ndimo. Bya bindi umuntu kuko biko sinari yagize ikibazo hakaza umuntu nshaka kugufasha, kumva agiye kuguta mu manga ahubwira uti iyo wari urimo akagutahura nk'uko nenda byari bigize. Kuko yaje mu ishusho y'umuntu yubaha Imana, yumva kumwizera byari byoroshe. Nawe uravuga ati jewe ntegeza kuca nubaha uno muntu basi uramaze kubona umuntu aza ashatse kuza kugufasha, uramwizera, kandi bitewe n'ubwana bwose bwinshi nari mfise, aho sisi nari bwakwize n'imyaka 20, urumva nari mfise ubwana bwinshi cyane kabisa. Rero buriyo umwana yumvira nk'umwana kandi akora nk'umwana. Hari ibintu byinshi cyane umwana akora umuntu akuze atokora, kandi umwana akibikora ababona umenga nibyo byiza, ariko buriya uwo gusubiza inyuma mu bwana
ukaraba amakosa wakoze wo kwifata ku muntu kiba ari ikibazo cyane kubera ikibazo cy'ubwana nakubwiye ko kubaha Imana nibwo bwenge icyo gihe nyene nari ahantu nyene aho umugore uno munsi atubaha Imana atanasenga ariko yubatse urugo rwe urugereranya n'iki ndarugereranya nk'umuntu yubatse inzu ku musenyi kuko iyo yubatse inzu ku musenyi iyo umuyaga uje uraguruka mu rugo umugore izihe nshingano zikuraba akora kugira ngo urugo rwe rushobore gutera imbere icya mbere ni ugusenga ugashyira Imana imbere ukereka Imana urugo rwawe kuko Yesu agiye kuduga mu ijuru yaravuze ngo sindabasize mwenyine ndabasigiye umufasha uwo ni wazobafasha ni ukuvuga ngo umumama kugira ngo ashobore kubaka neza urugo rwiwe ni uko ategereza kuba afise umufasha ari we mpwemu yera kuko iyo ufise mpwemu yera ibintu byose birakorohera aba ari umujyanama wawe icyo ukora cyose uramuhanuza anakwigisha n'ukuntu wokubaka urugo rwawe ukuntu wokubaha umugabo ukuntu worera abana bawe nyine arakwigisha ibintu byose kuko n'umufasha rero umumama kugira ngo yubake neza urugo rwiwe nomwifuriza ko yotunga umufasha ari we mpwemu yera Mimi igihe ivyo byose biye kubiraba hari abagira ikibazo cyane abari abana muba mwarabyaranye n'abo bantu cyane kuba umuvyeyi uno munsi uzifatamo gute ku bana mwabyaranye ndabyifatamo gute about ku mwana uba waravyaye kiba ari ikintu kinini cyane Patri niba ari ikintu ntashobora gukoza ko n'intoki zanje basi umutwe sinumva urusyo rurahwahutse ukuntu uwo mutwaro uburemereye urusyo rurahwahutse n'abakunda Mimi bazoze baransengera kuko ni n'ikintu iyo ninjiye noba ngo muri crise yo kuvyiyumvirako ndayita crise kuko aba ari crise cyane numva ngiye gusara ariko kuko ndi umwana w'Imana sintegerezwa gusara kandi si kuko Satani azana bene ibyo bibazo kugira ngo usare ega bafise mission yo kugira ngo utore amasashi uje mwibarabara canke wihese umuvuga ati n'ubundi ntaco mbereyeho ubundi bibaze nyene kubaho uzi ko ufise umwana ariko udafise uburenganzira bwo kumva wo murera urumva abari urumva ati n'ubundi ntaco mbereyeho ariko namaze gutabura ko hari icyo mbereyeho namaze gutabura ko Imana ifise umugambi mwiza kuri jewe mwiza cyane kandi Imana burya ntigamije kumbabaza igamije kunkomeza kuko nimara kunkomeza nk'ubu yikankomeza nkakomeza nkihangana igihe kigeze ikazonzanira abana hari undi muntu bizofasha akanyigira ko kwihangana n'umusabana nimubonana oya nta nuko afise n'uburenganzira bwo kubaramutsa urumva ko ni ikintu nashaka gukoza ko n'intoki zanje sometime abo mwabyaranye baraja kuri media avuga ati burya intambara yo kuri media ni intambara imeze nk'ijyamasoro abana bisanzwe bavuga ati reka tuje kumutera tuvuge yuko kubera kumenyekana kwiwe kubera kumenyekana donc n'ibindi ureva nivyo bituma Mimi no munsi yarasambuje bamwe bakakubona nabi kuko batazi siguro aho biba byaravuye byaratanguriye kandi nta niyo siguro nta niyo nzoba haba humura Mimi uhora wiyumvira ko ntihagera nzoro nkundi mu zo kubaka uruko rwawe urumva canke iyo wibutse ivyo bikomere bindi biratuma uvuga ati reka mbe pose ntekereze uye kuba pose narabaye pose haciye imyaka irenga 6 ivyo bintu ndabirimwo kandi nta mugabo mfise urumva ko nabaye pose ivyo busheri bireke nawe mfise urumva ko narabaye pose kabisa niba ndubukira ibikomere narabikize niba ntarabikira navyo biracari bishaje ariko icyo ntacyo novyishura ko ntacyo nocishura ko kinini Imana nibona bikwiriye izobinkorera nibona bitanakwiriye ndashaka rero Mireye wo muri cagihe atari bwamenyekanye na cagihe no munsi yamenyekanye itandukanye zuri bihe ko batandukanye nzoguha agafoto ubashire hamwe zoca ubona ko hari itandukaniro rinini cyane Patri Imana ni nziza ndakubwira abantu uti nubwo uri kuraca mu bibazo ntuzokwihebure
ahubwo wowe senga Imana igufashe kumenya uko witwara muri ivyo bibazo kuko hari igihe ivyo bibazo uri kuracamwo ariyo nzira yawe yo gutabarwa. Of course iyo witwaye neza ukubaha Imana ukamenya ukuntu bicamwa neza. Je sinovuga niyo mpamvu nkunda ko kwicecekera nkagwana intambara yanje ncecetse. Abanza kuntuka ku ma media ibiki byinshi nati nimukore nico gihe cyane ariko nanze hari umunsi gihe cyanje kizogera kandi nicyagera bose bazoba bavuye mu nzira. Deja ubu hari abamaze kuva mu nzira kandi ariko ntibarava mu nzira neza nabajya bakivuga hari umunsi Imana izobashira ko supago. Bisobanura ko namenye neza ko ibibazo byose naciyemo wari umugambi w'Imana kugira ngo jewe nyigishe bitewe n'icyo yashaka ko ndayikorera. Kera nkiriko ndaca muri ivyo bibazo urumva nisanze hari ahantu umva ibintu byinshi nyene uricaye muri wisanze muri ivyo bibazo utahisemo uri umwana nawe wari ufise indoto nk'iz'abandi bose bari bafise. Je nahise indoto zuko nzoba umudokiteri nyene umuganga akomeye ariko indoto zose zihereye ahantu quelque part mukabwati kandi no kutarota no kurota. Indoto nari mfise siba ngo okay Satani yanyeretse kumenga ziraheze ariko ahubwo niho nari ngitanguye kurota rero. Ndicara ahantu hamwe ndavuga nti Imana kubera iki wemeye ko nca muri biriya bibazo byose bumva turi babiri je n'Imana bumva Imana ni papa Imana si bariya abantu n'ikigo gikomeye cyane. Abantu baranyigishije cyane ariko bituma jewe n'Imana twegerana cyane. Ndayibaza nti Imana kubera iki wemeye ko nca muri biriya bintu byose naciyemo deje ndi umwana bati nabiciyemo ndi umwana atana capacité yo kubijera mfise. Hahandi uramaze gusenga Imana ikayibwira ati ndashaka gukura kugira ngo nshobore kuronka capacité ego donc ndonke capacité yo kujera bino bintu. Ariko ndayibaza nti kubera iki wemeye ko ndabicamo. Numva ubwo nyene hanje mu ijambo ry'Imana rivuga intumwa zariko zirabaza Yesu ziriko zimubaza ku mwana yavutse ari impumyi ziramubaza ngo Yesu uriya mwana kugira ngo avuke ari impumyi niwe yakoze ibyaha n'abavyeyi biwe bakoze ibyaha ni kubera iki? Yesu yababwiye ngo umwana siwe yakoze icyaha kandi n'abavyeyi sibo bakoze icyaha ngo ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana canke ibikorwa vy'Imana bigaragarire muri uwo mwana. Kuko Imana niza gukiza urya mwana abantu benshi barizera ati ye tibwa ndi Imana irahumura n'impumyi kwari kugira ngo re imirimo y'Imana igaragare muri uriya mwana ibikorwa vy'Imana bigaragarire muri uriya mwana. So nanje rero ibintu byose naciyemwo abantu bazareke kubiteba koko ntibibaraba. Ibibazo byose none naciyemwo suko nari narakoze ibyaha suko ntavutse nk'uko abandi bana bavuka suko ntari mfise izindi ndoto nk'iz'abandi bana bose bavuka canke baba bafise ahubwo kwari kugira ngo Imana nintabara ikabinkuramo bizokwigisha benshi kandi bizozane benshi kuri Kristo. Biba bigoye cyane haragizwe comments zitandukanye mu gihe umukinnyi wa filime ateye imbere akurira indege no munsi akafise ingendesha bamwe bati nta filime mu Burundi ivamo amahera abandi ati irayivamo abandi ati hari utundi tuntu akora ashobora kuba akora nubwo yatubwiye amajambo y'Imana muga ashobora kuba akora ibindi bintu ku ruhande bitandukanye nk'ubusambanyi cyangwa ibindi kuri ico naco buti ikintu cyo bomenya inyungu z'abubaha Imana zirahari. Inyungu z'abubaha Imana zirahari kandi harimo ubutunzi harimo gutera imbere harimo ibintu byose. Rega Patrick umwe yavuze ngo iyo Imana utayikojeje isoni nayo nta soni gukoza. Akobesha muri buno Bujumbura narahasuzuguriwe narahitiwe amazina atandukanye naraharariye ubusa ndavyo ko nagwaye malaria kubera inzara nta kibi nta kimwe ntahuriye muri kino gisagara narabuza homba. Wari umuzi ugishika wari umuzi ugishika Bujumbura oya nyuma yo kuva muri ivyo bibazo urumva nkaho naringiye gutangura ubuzima bushasha kandi umuryango donc ndavuga papa wanje na mama wanje ntibari bashoboye kugira ngo bashobore kumfasha
narabuze aho mba, nararaye ubusa, narabuze icyo nambara, nta mabi namwe ntahuriye muri kino gisagara cya Bujumbura. Ariko zikumara umunsi wose udafungura? Apana umunsi umwe, iminsi myinshi. Niho hantu nagwariye malaria, ni naho ndayiherukira. Wagize inzara iminsi ingahe? Urumva akenshi hariho n'umuntu ajya atariye, ariko just kugira gusa mu mutima, sinzi ukuntu twovyira, kugira ipepo basize kuko kenshi wasanga nko mwijoro niba bampaye nk'ibihumbi 2, urumva ntabyo nari kuja gusomamo, usanga ari kenshi ndariye nk'icyayi n'umukate. Ivyo rero bikamba ko nk'inshuro nka 3. Ama muri ico gihe ntiyumvira uvuga ati noronka n'umugabo turyamana basaka barampaye n'imisa. Apana ngo no muronka, je barandondera benshi. Hari jambo hari ntuzi kiganiro niruka gukora kwa Irene, ndiko ndavuga ngo haje umuntu ngo haje umuntu ngambwira ngo ndaguha inzu, ngo n'imodoka, inzu ushaka muri quartier ushaka, n'imodoka ushaka, ariko wemere. Ariko ndavyanga gusa uranka cyo, ngo ndavyanga ngo ninde beshire baranditse ngo wowe ngo ivyo bari kure ukabihusha ngo wanda yawe. Niba hari igihe umuntu usanga abayeho mu buzima bw'ubusambanyi, ubwo cyabibaza ngo n'abandi bose niko babayeho sambana, ariko hariho nabo bahimana iba, ariko hariho n'abantu batiba kandi bubaha Imana, nubwo bubaha amamiliyoni bashobora kuba bizigirwa bakayabika bakasubiza nyeneyo uko bayabahaye. Niba uri umubesha, musipoze ko abantu bose babesha, oya bose ntibabesha, hari n'abatinya Imana ntibabesha, hariho imvuga kuri. Rero ntufate ubuzima ubayemwo gucireza ngo nana kandi bwabayemo. Patrick, abantu baha Imana barahari. Ndavyibuka ndonshinga filime yanje Cira mu nda, bitewe n'ukuntu abantu bege, sinzi n'ukuntu nabivuze ko je sinkunda kwishurana n'abantu. Oya, iyo mbabaye ndasenga, niki ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ubabaye jya mu cyumba cya usenga, kandi nawe ni waba unezerewe ririmba ishimwe, niki ijambo ry'Imana ryambwiye. Je mba ngomba kuba ubuzima bw'ijambo ry'Imana, apana ubuzima bw'abantu. Oya, abana kuza ngo mimi ngo numvise bakuvuga ngo ibi nibi. Hari n'umuntu mperuka kubwira ati arambwira ngo numvise ngo bavuga ngo ufise ngo umusheri, bya bindi fiko ya president wa munsi. Ndamubwira ati urabizi ko ndakuba, ndakwinginze ntudusubire kuza kumbwira ngo nakayambiye uko nuko kuri wewe. Aya makuru kurambwira bakubwiye, je haraho nigeze ndakubwira, naraje kugupresent uwo musheri. Resi nkunda kumviriza je amajambo y'abantu, kuko nasanze mu bantu ugiye kubumviza wona sara, nta n'ikintu na kimwe wakwimarira. Je ndabana n'ubuzima bw'iwanje nkaraba Imana, nk'abatizika Imana irambona gute. Mu gihe je nzi ko nubaha Imana ukavuga ko ndumusambanyi, ibintu wayiki kandi sinca nja gusambana ngo nikora ko wabivuze ko ndumusambanyi, kuko urabize abantu benshi baca bati wavuze ko ndumusambanyi, reka renje kubikora. Satani abagutsinze, aho ubutsinzwe wowe ubaha Imana, urabika ari amajambo sitazohera. Kandi rega ntaho byanditswe ko tutazovugwa nabi, na Yesu baramuvuze nabi, baravuze ko ari daimon. Neje we mimi ndinde kugira ngo ntibamvuge. None mimi kuri mwiza cyane, abagabo babajera gute muri ico gihe? Nibyo reka tureke gusimba type, nibyo ndiko ndakubwira. Ico gihe apana kuza bisanzwe, baraza bakati tuguhindurira ubuzima, tujya gupangira muri rohero. Icyo gihe ndibwo buzima, ariko urumva sinari bwaje ahantu abantu bose bamenye. Ubu hoho Satani urumva ubu uri kuraduga indi level, kandi iyo uduga indi level niko Satani azana ibigeragezo bikomakomeye. Abantu bavuze ngo babakuye hehe, ngo umugabo ngo aguha imodoka ngo n'inzu, ko ariko kuba ari byo bibaraje ishinga, ukumva umenga ubirose ntiwobihusha. Mugenzi, byo kumarira iki kunguka ibyo mu isi byose, ariko ukazohomba ubugingo budashira. Ariko bikoze rimwe hamukihana. Okay, Yesu yavuze ngo mwami mwiteguye ko mutazi umunsi n'isaha. Wowe ufitanye Imana yarakubwiye umunsi uzopfira ko kubwizo uzofatireka nje kubikora rimwe make nje. Of course, ntibama bapfuye. Yesu we bama bapfuye. Ukumubwira ati Imana reka nsimbukana umunsi w'ejo. Imana ni anko wawe. Ni ntuze wawe, ni mukuze wawe, ubwira ngo kirangiza ibyaho. Reka buriya niba uzi
buriya ubuzima bwa Kristo ni bwiza kandi buraryoshye kandi bufise amategeko. Wowe nuja gukora ibyaha ngo nzoba ndihana, Imana yavuze ngo nzoza nk'igisuma. Uwo munsi nyene uriko urabikora ntuzoza umunsi n'isaha, ushobora gupfa ubwo nyene cyangwa ukiva kubikora ukagenda imodoka ikakugwa mu gapfa. None ibaze noneho bakaca batangaza ngo akarorero nk'ukuntu nora narihanganye nkaca nja gukora ibyaha nkaca mfira mu byaha. Ibyo bakaca bagira itangazo rivuga ngo umva iyo umuntu apfuye arya avuga ngo yishwe niki agiye heza mu ijuru. Niba ari ikintu mbere kiremereye ni cya kintu bavuga iyo umuntu yapfuye ngo Imana ikwakire mu bwami bwayo. By'ukuri abantu bose bapfa baja mu ijuru. Ari igisuma cyapfuye mu bwiza iyo bavuze ko baruhutse. Ibyo nyine bwa mbere nayo ndabyumvise. Sino iyo umuntu apfiriye mu byaha cyangwa mu kindi kintu ntabaruhutse no kuza bamavuga ngo agiheze hejuru. Ngene bashaka ntibabaze imitima y'ababuze. Ndumva yega n'ubundi ntushaka kubabaza. Rero ivyo bintu byindi ngo byo gusambana kugira ngo ubeho nshuti yanje bireke. Buriya nta kintu na kimwe gishobora kuruta ubugingo. Nibwo boguha bakugabira Bujumbura cyangwa bakugabira isi yose. Niwonyugwa umwana w'umuntu nanyugwa. Kiretse uwakiriye Kristo. Vide umwana w'umuntu afise yuzuzwa no kuba yarakiriye Kristo muri yo. Rero kiretse niwakira Yesu niwe wonyine uzoshobora kunyugwa. Ariko nubwo waze kugabira ugakugabiye igisagara cya Bujumbura woca wifuza na Kigali yose. Baguhaye Kigali woca wifuza n'uburaya bwo. Donc umwana w'umuntu nanyugwa. Ahubwo umuntu azi kunyugwa n'umuntu yakiriye Kristo muri we. Kuko Kristo wamwakiriye araza kukipa vide yose iri muri wewe. So kandi ikindi nacyo ndakwibuza niko iyo umuntu apfuye nta kintu na kimwe atwara. Iyo umuntu apfuye gapati narabonye papa wanje ibaze ko impuzu imwe yonyene nibwo bwa mbere nayo mbonye umuntu nyene wanje apfuye nyene impuzu imwe yonyene ni wango naziya mpuzu zose ufise muri garde-robe bazoguhambana imwe gusa. Ushatse rero zikoreremo Imana kugira ngo ibintu bize bigende neza. No munsi nibaza ko utakirara ubusa iranza utaco ikugira cyane naho utarashika aho ushaka. Sindashika nshaka inzara n'ukuri Imana arayigije kuko nubwo nosonza naramenyanye na Patrick kege n'abagenzi narifise no kugira ati Patrick ndagusavye ndangikiriye mu 10 nge nuko babona nta kibazo nanzara n'ukuri yo bikindi numva ubuye kubera ko ntari jenyene banari nunze umuryango wanje sinobesha nyene hari gihe byanka ariko ntiturarara ubusa rimwe kabiri oya Imana nyene iraca muri zanzira zayo zirenga imisegete zirenga imyenge y'imisegete rikatugaburira. Kera bakubwira huba kera bakubwira ko bazogwa imodoka nziza bimuramaze kuko bakava mu duke n'umunsi bakubesha bahereye kuki mbe baracaza nka kera. Ahubwo bavuze ngo imodoka ngo nayikuye muri biriya bintu byose wari kuravuga. Sese ngunda no kubivuga mu mazina biragahera. Barano ugenda mu kamera nk'indwi nka zibiri sha. Indwi zibiri. Ukandi utunze umuryango sha. Rega Jefferson Imana. Nzokora bamwe. Jewe no kuri Patrick nuko nta kindi kintu andeo ya filme na kandi kazi ndaronka. Akana filme zo mu Burundi ziringiza. Sinzi uko nabivuga. Tuvuze ko tutinjiza tukavuga hari zo zitubeshejeho. Abantu boca babisobanura ahubwo dushaka insobanuro yabyo neza tuza turondere tumusobanurire ukuntu bigenda. Ariko icyo navuga cyo imodoka je nayihawe n'Imana. Nayihawe n'ijuru kabisa. Yonyene n'igisasi hari neje mu ijoro naratashe ndaguma mu modoka umwanya munini ndiko nibaza Mana nije ndi mu modoka Mana none byagenze gute nkumva nyene biransi baraguterefati ngo utore imodoka. Oya je nayirose muri cyagiye cya Rasma. Patrick ukuntu je imodoka yaje narindushe cyane n'amataxi kandi n'ukuri yaje par surprise n'umuntu yamamagaye miminisa yumva ndarushe aho niriwe ndagenda fata kigabo cy'umutima mwiza kuki yumva ko atari kigore kuki yumva ko ari kigawe gahe n'abamama badukunda bahaje ariko n'umugabo ndibaza. Oya iyo ariko yireke ntavyo nakubwiye uwo ari we wese arambwira mimi ko numva urushe ndangashandarushe n'ukuri izuba riranyishe umva niwe ndazungura kuzuba amataxi ku munsi nakoresha hafi 200,000 kira gimva ndiko ndategura lancement n'ukuri numva ntameze neza. Acarama none iyi modoka zigugwa ngaye ko se umurundi. Oya ntabambe ntaba mu Burundi. None iyi modoka zigugwa ngahe imodoka ya nka 30 million woshaka kuranka modoka ugenderamo kadateye isoni. Ndabwira sindabizi je imodoka banje nari ko sinarota n'igihe Imana izoyimpa ko narizera hari umwana mutoya
utwana duto turankunda cyane akana karungitse audio gasaba mama we telefone ngo mimi ngo ndagukunda cyane ngo ndagusengera ngo Imana iguhe imodoka ngo imva kanya turakumugisha hama akana kumuvyeyi yego hama rero njamatirika nzoze kubaza ntangura kubaza rega imodoka ni bino bintu biri seri sinde ndavyizeye ariko nyine Imana irabikora mbona ahubwo nshima irengeje 30 miliyo nenga yari 50 miliyo arenga ahubwo nashimye imodoka irenza 30 miliyo arambwira ati wayikunze niyo umutima ushaka uyigendemo kuba umeze neza ego nta kibazo tavuga mana ni bashara ko nari mfise itike y'indege yo kuja gukora hari Kigali nyine abari bamagaye ku kazi numva je nagikora nshinga asanzwe afise itike y'indege nkubwije ukuri numva navuye muri launching haciye nka desomera ntizakwiye ca ndagenda ngiye hariya nta modoka afise hariya norira amamoto narinze ngenda ntarafiringa ko afise imodoka nabyibuka ariko ngiye gutega imoto ndi uzi ko muhira afise imodoka sindavyakira uwo muntu w'umutima mwiza yarabandanije umutima mwiza inyuma yo gutanga imodoka reka hari n'igihe byaciye biherera ngaho kubera ko yajya nk'intumwa y'Imana kuko iyo umuntu hari igihe Imana ikurungikira umuntu agakora icyo agomba gukora ku buzima bwawe kandi agihejeje usaba no kumubona ariko n'inshuti n'umugenzi mwene wanje twavuye tuba abagenzi n'abandi bafite imitima myiza bashobora kugira icyo bafashije ko nibaza ko amazi ataruzura apana amazi ataruzura nta nuko aragira hagati none pati ntararonka kamera yo gukora abantu benshi bakunda kunyidogera ngo sinkunda gukora cyane ngenda cyafise urugendo rurerure nta gikoresho na kimwe fise habe na machine singira vuga ivyo buze tubigutere baca bajamwe n'ukuri kamera nyine ibikoresho byose bikora sinema kamera warabaje ko nitwa kamera ubwoko bwaribwo kamera bon nkunda Lumix cyane Blackmagic ni sawa ariko cyane Lumix de umva microphone zimwe z'amapesh zigira ya microphone machine ya editing imeze gute yo kwediga ni zinini nyene sinzi ukuntu ziba zimeze n'ukure ni nyene machine ifite capacity yo gushiramo video yo kweditinga video na machine yo kuzandandikiramwo film kuko bihindusha ndiko ndandika nkakoresha ikaramu nkora meze urutoki rwigonda n'abari tablet ni bon ari tablet ziba zifite na niyo icyo cyo tumashini dutoya tujye two na Emilio sisura urakaronka ni n'amatara na lighting aba diaspora mu bikoti kubera umutima mwiza wa muntu yagira umutima mwiza ubwa mbere akama kagendeshwa batazinanye ari Imana murundi ari Imana yonyene ibimukoreye nukuri sinagiye gusambara ngo gendo nk'imodoka mw'abantu muze murareka kuducumita imbogita kandi ari gihe umuntu aba yihuriye n'ibibazo byinshi mu buzima urabona je nk'akaradya nitanze kakaro nk'ibibazo nahuye nabyo ni nk'umuntu yagiye aranje mbagura imbogita umutima wanje ugasanga ubifitiye inkovu sinavuga ngo nibikomere Imana yagiye irabikiza ubusigaranye inkovu hari ibyo ntarakira ariko ari cya kindi sindagikira urumva ntarabona abana banje hari icyo cyo kiracajeje amaraso kabisa nturi muri babavyeyi bavuga ati nzovyara abandi oya reka nta mwana asubirizwa ubundi reka nagira uzokubesha ntibikunda kabisa icyo ni kimwe ariko urumva kimwe cy'inzara byibura ubu nahamagara Patrick ariko bumva sindi jenyine je sinashatse kwigana jenyine Patrick dusangire n'abavukanye banje kuko n'ubundi nimba ndose 10,000 sinobiga jenyine nkasangira nawe tuvukana ubu nyine ego biragorana sinobesha ari gihe bumva keyo tubana turabanindwi urumva byose ari ku mutwe wanje kandi abari mukuru oya jengira kabiri murabanindwi ngira kabiri hajya mu modoka twari turi kumwe narabona bonye yego bagiye turavukana no kuvuga niba byoroshye ari jeje nyene
byose ndabigera kuri inzu location byose ariko kubera ko nahisemo inzira yo kubaha Imana nza mbona Imana ishizemo imiyaga igakoresha nka Patrick nkaza mbona nzanye agafuko k'umuceri igakoresha nkanda nkaza mbona canke atagukoresha nyene tukajya ku munsi bigoranye ariko tukarya bigoye kabisa bigoye ari nk'agihe abantu barabanyandikira ndi muri stress zikomeye ariko nyene jewe ndashima Imana ibibazo byanje birahwahutse kuko fise Imana muri jewe sinashimye kuvyigungana ahubwo nabihaye Yesu yavuze ngo ni mu binyikoreze ngo kuko byo nyene nishoye kuvyikorera kandi iyo ntibiremera isura ya muntu ariko arayiraba imaje yawe cyangwa isura yawe iboneka ko umenga umwe mu bakobwa batekereje ni kenshi ntakunda nuko kubona mu bintu by'amabezi nubwo bavyandika kati yashwanye Mimi yashwanye na Fanny Lavine hariho urwanko burya hari igihe urugira urwanko n'umukinnyi wa filime wari we wese nda namuje nta numwe dufitanye beef nta numwe twikira ngo dutukane nta numwe kabisa muri industry ya Bujumbura bose tubanya amahoro kiretse ubunyanka ntabizi akagerageza kubimisha ako buriya nubwo ngo bimisha mba ntabibonye cyane harabo ikeka tutavuze amazina apana no kubikeka rega ububizi erega Patrick gusenga Imana dusenge iravuga canke iyo usenga Imana iraguhishurira ntabwo ari amaraso n'inyama oya reka uravuga ati naka nubwo two turavugana ndabizi ko muri we afise ibi nibi mu gihugu cy'u Rwanda uno munsi mukorakena na ba Kiamani n'abandi ya donc kubera iki umwanya mwinshi mu Rwanda kubera iki umwanya mutoyi mu bijanye na sinema mu Burundi urabona aha i Kigali je urabona keshi nta ntuze fise nta muntu supportinga ngo nkore filme fise ndarindira igihe cy'Imana kigeze ikancira inzira ngakora kandi muri ico gihe ntaba ndiko ndakora igare ko mba nicaye umuntu twakunda gukorana ibikorwa byinshi cyane yari Sabas nawe yaragiye keshi cyangwa nicaye ibaze no kwicara mu bana barindiriye kubagaburira urumva icyo kintu ni ukuvuga ngo wumvise umuntu avuga ati ngwino ndaguha karaka ntushobora kureka kugenda ni muri iyo ntumbero gusa niko numva ko nahari navyo bitamarisha cyane hino mu Burundi sinzi ko je mba ngiye nk'umukinyi w'umurundi baba bampamagaye nk'umukinyi w'umurundi kazi kugira ngo ngende dukorane numva hari igihe bigenda neza babizi ko hari igihe bigenda neza n'igihe bigenda nabi ariko je twavuganye kiwanje baba batumpaye akarasyo kariko karaboneka wagiye gucira inzira abandi bana ni muri iyo ntumbero n'abantu benshi babivuga bavyumve hari ibintu byinshi nyene nkora numva ngo kubera iki Mimi agenda mu Rwanda ngo kandi ngo Burundi no Rwanda bitabanye neza nivyo ariko bo twebwe nibaza ko politike ntituraba cyane hariho politike ya filime hariho politike nyapolitike hariho politike ijanye n'ibihugu twebwe ntituraba cyane burya twebwe ikintu kituraba cyane ku byerekeranye n'ibihugu ni ugusengera ibihugu nkategeza gusengera igihugu canje kw'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo igihugu nicaba amahoro namwe muzoba amahoro kuko ngo jenjejwe gusengera igihugu ubundi politike irafise abantu bayigenewe itandukanyirizo rero riri mu Burundi no mu Rwanda no munsi bijanye na sinema ububona tugeze ku rwego rugero twese turakora twese turi mu kazi kamwe nibaza ko biri hagati na hagati gutya ariko hari ikintu baturusha nuko industry yayo iri hejuru cyane iri hejuru cyane ariko natwebwe mu Burundi dutera tuje imbere niyo tuja yes nayenze impamvu nyene utakora cyane amafilme mu Burundi sense ko ikibazo cya matos ariko naza ko nabikoresho tugiye gusenga amen ndambwe je nzoenda yigutitse hari igihe nakenera gujumva ibintu bya shooting biragoye niba nyirukana gusa sinzi hari igihe ibintu bya shooting biragoye hagiye ndamusengiye kuri te kubera ko dukoresha amafaranga menshi ngenda kuri te nkamarayo nka 10 jours ndahantu tukavayo ndeme akazi ndakabura nawe rero ukazangufise akazi uza muri shooting gatirano kazi imvura ihise nakumbesha n'abantu nibo bakurambesha ariko nshobora kuba ndagiye gushutinga iminsi 2 ushaka kuniza ariko nka desomene sha sinzi ko wa desomene no kiragitsa we ntavyo gerageza
wabyumvise ntibikunda ntiwakwica akazi kawe ngo uje kukiza kamima. N'umunsi wibaza ku muvyeyi wawe nkiragiye baragusigiye. Papa wanje yarabana n'abantu neza cyane. Kandi pe nanje ikintu Imana yarakimpaye. Atari wowe bitavuye kuri wewe tugashwana none je ntidushwana je sinzi gutukana sinzi guterana amajambo iyo ugiye kumbwira nabi ndakwihorera rero kuvuga nabi gutandukanye kuko nk'ubu je two turayaga turashaka turabagenzi turakwije imyaka 2 about nsavye ukacumbwira ati ndanakwankinga mu zina rya Yesu ntuzuswe no kuza biratuma ugwanko navyo nyene aho ndakureka rega je ndakureka ariko nibituma dutukana nkakubwira ati ubucuti bwanje tubugumana ariko ivyo nakantu kari kantorotse twayikirega je Imana just ikibuye ikintu je sabwa no kugendana ubwenge n'amakenga tuce tugendana afise ubwenge n'amakenga ntabindi kavuga ati none uyu mujama yatangiye kuzana tuno tuntu reka niba nk'akara twatubonana nka rimwe mu nce kabiri Angura kugabanya umwanya. Naka message mu gitondo yandika bwite waraye neza. Bitwarike kuri telefone ndakwishura. Akapere ko mwijoro connection. Oya reka. Shara kubwira ndafatira nafatiri. Kumene atari. No kwirinda mu buryo bwose. Aha. So Mimi bimwe mu ndoto zawifuza cyane muri cinema uno munsi wifuza gushika kuki? Ta Mimi Mireille. Yeah. Fisi indoto zikomeye cyane ari abantu benshi bavuga ngo iyo umuntu agiye nko hawati Mimi nugenda nko mu rugo buriya bizoba biheze ariko mpora mbona abantu barinda babatamakazi bagikina filime je kuko filime nkunda kwivuga je sindayikena kugira ngo ninezereze sindanayikora kugira ngo mbi cyamamaje ndayikora kubw'ubutumwa bwiza niba ukunda kuraba na filime nkora cyangwa kuraba n'amahore bakunda kuma nayo ubutumwa bwiza ivyo kuragira atekereje ivyo tubonesha mu mutima uratekereje ivyo tubonesha mu mubiri nivyo bisanzwe birimo mubaze nova ndatekereje numvise bo nta muntu yivuga urazikara abantu biga gutekereza kavuga ati nsohotse urupangu aguma twenga kana keza ruri z'umwana mwiza ariko ugasanga ku mutima ni hatari harabavye oya akeshi je mpora nsanga nyene bihurira mpora nsanga bama amahora ameze nkomeza ariko sinje kwivuga benshi bega duhura bakabimbaza none Mimi ngo none ajya amahore baguha ngo no mu buzima busanzwe nikomeze ariko hari undi twahuye yarambye ati yo ndiko ndavuga randamuze ngo uzi ko kumeze muri filime we kumeze no mu buzima busanzwe kuvugira agatima keza ariko ivyo je sindabitebako icyo nizera nuko mu gihe namenye Imana waye note nashaka ko umwana mwiza kuko si jewe ndiho ni Kristo ari muri jewe za ndoto nifunza cyambere kuzogira ikigo kinini ya cha cinema hano kundiko ndahagarika ndonka kamera nkaza bafise nk'ivyuma byinshi ku buryo ahubwo nanje mfasha abandi kuko abantu benshi bakunda kugira izo ngorane abantu benshi bakabura ukuntu bagaragaza indoto zabo bitewe n'ukuntu bakabura ahantu bakorera nkazoka ikigo kinini cya cinema nka training abana ko hano hanze hari abana bafise indoto zo gukina filime ko babuze baranashikira nanje abandi byanje biracangoye mwana wa mama ndagufasha nanje gute ariko igihe kizogera icyo kigo ndagikore ku buryo n'ubwo nzoba narashaje nzoba bafise abandi bana bazoba bakiriko baraduga kandi nafashije so ikindi naco nukuza umukinya ari international nyine nkava hano nkaja handi nk'ubuye jewe sindamenya ibintu by'indimi neza negira ifise indoto zo gushaka kwiga nkiga nkamenya indimi nkaba maîtriser neza icongereza igiswahili ku buryo ndi capable nko muri Tanzania bankeneye kagenda gukina ntafise ikibazo na kimwe cy'ururimi hariya Hollywood tukajayo hari indimi zibi imbogamizi cyane gose bakinye bafilime muje tuze kwiga amaze guhanikira akaba bakubwira ati ntibikunda kubera ino procedure cyane gose byari bimeze gutari ryari bireka ariko kutamenya indimi nibibi cyane biri mu bimwe bishobora kublock umukinyi wa cinema kutagera ahantu ashobora kuba umukinyi wa cinema n'umuntu wari wese mu bisanzwe cyangwa ahantu hariho hose nk'ubu ndavyibuka umunsi batugenda muri festival bakoresheje icyongereza n'abakinyi twavuye ino abenshi hasije ntakizi kabisa inshuti yane narabati tuje kwiga kabisa kiba ari ikibazo cyane ariko abari bon nikaye kajambo
wabwira abakunzi bawe muri rusange cyane cyane abakunzi bakunda sezo irutse gusohoka muri iyo minsi Cira mu nda nimba izobandanya ku ma episode canke nimba hari ibindi bishasha ushaka kuzanira? Ubundi nkunda ukuntu ndi ngwanya mu buzima busanzwe no mu kazi. Rero ibintu byinshi bamaze igihe bandika, turakumbuye ibikorwa byawe, uriko urakina hana hariya, ariko turakumbuye muhira bariko baravuga abari kuri Mimi Mihaye Official. Rero ndiko ndagwana cyane kugira ngo nkore kubandanya Cira mu nda sinoyibizi ijana ku ijana, ariko nubwo ntayibandanya ndabafite ibikorwa byinshi. Uyu mwaka natanguranye umuhigo uvuga ngo ko ngomba gukora cyane, ariko umwaka ushaka guhera inkoze nka filime imwe gusa, none je nifite udufilime 3 gusa, inama n'ibero by'umuvyeyi na Cira mu nda. Ariko uyu mwaka niwo mwaka navuze ko nzokora cyane, kandi urako tugeze hagati tana kimwe ndakora, jewe sincika intege. Mu kintu cya mbere nzira no gucika intege, nzokomeza fighting mpaka muno mwaka basi n'imiburiburi basi nzokore 3. Kandi tugeze mu kwindwa bitwaye iki na hanyuma zeri rakora, nubwo nabangeze muri December nokora icyo nzishira nuko uwo mwaka ntegeza gukora filime zirenze 2, nubwo bimeze uko, nubwo atanzira mbona, nubwo nivyoroshe ariko ndiko ndagwana. Ikindi naco ni inkuru mbi, kandi ahana niho hantu hambere ngiye kuyivuga. Nta kibazo. Nuko YouTube yanje ubu yaragize ikibazo kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze. YouTube yanje nanakimeshirako irahari, ariko yarahara akabazo kahuye nako kuva ico gihe. Rero nizi saha nirakira ntibirakemuka. Rero ariko ndizeye neza ko bizokunda, nibitanakunda hari iyindi nshasha nuguruye yitwa ngo turayija IBN Films. IBN ni ntuze logo yanje. So rero nivyanka nzokoreraho, nubwo nzoba ngiye gutangurira azira, ariko birababaje. Iya mbere yari ifite abantu bangahe? Igeze muri 150. 150 ni benshi. Hamamu niwe mubabaro ufise kushikana ababone 150? Urumva bino bintu narabihoze mpaka ndabatereka mbanze ndaho uko bigenda, ariko birababaje cyane. Urumva uba washizeho ingufu zikomeye, ari ama-challenge waraciyemo, ariko icyo nzira ni ugucika intege. Jewe yesi nshobora gucika intege ngo bizogenda gute? Izo ntege ntazo mfise, izo ntege ncika nazo mfise. Jambo ryaba ngo mwisi nyene turi mu n'amarushwa, ariko uhorazo yadukiza yose. Ishobora kuba aho oye Imana ikanabireka bikagumuko, hatangura iyo yindi ugasanga ndayirongeyemo umugisha. Hari gishasha uteganya kwishira ko iyo yindi shasha? Ndiko ndafightinga nkore, ndiko ndagwana nkore. So kimwe nugenda ndakwemereye, turaza kugira publication kuri Akezanet igaragaza iyo link shasha, iyo channel shasha ya YouTube, kugira abantu bashobore kubigira ko j'aime mugabo bagire subscribe. Ndazi ko ibintu ugeze kuri 150 no musi ukavuga mutangure ku ntango biravuna cyane. Haba yabonye challenge nyinshi zo bwa mbere, kandi usanga ari kibazo cyane. Icyo nize sindahebura neza ko byase gose, ariko reka twe turateganya kugira ngo singume nicaye. Urumva yatanguye ico kibazo kuva mu kw'icumi k'umwaka uheze. Umva sinoguma nicaye mpaka. Reka twe turakorera kuri yo, nikira tuzobibabwira kandi tuzoshima Imana. Nibitanakunda navyo nyene Imana ntibizayibuza kugomeza yitwa Imana ya Mimi kabisa. Wapi Imana ya Mimi bikomeye cyane. Mimi twakoranye ikiganiro ciza kimeze neza, sinzi uko hari ikintu tuba ntakubajije utogenda utavuze. Byosha nigiki no gushimira Akezanet, no gushimira Open Mic, mwakoze kuntumira. Imana ibaho umugisha, ndabakurikirana cyane kabisa. Ahantu hose ndiyabone, ndabakurikirana. Turi no kuri TikTok. Kuri TikTok sinari bwayibone, nzi page ya Facebook, Instagram nta mufise iriyo, Twitter, Sweet. Byose mwebwe murarenze. Turabubaha cyane. Imana ibaho umugisha. Ibisigaye dushimira abantu badukurikiranye. Imana ibaho umugisha, kandi nshimira n'abantu bose baje kubifatanya nanjye mu guhamba papa.
twamushinguranye iteka kandi mwarambaye hafi n'abatambaye hafi n'iza baracampamagara na Nova yampamagaye mwabonanye agira nk'umuhwi mbabarira rero ndabashimiye mwankoze ku mutima Uburundi ndabushimira cyane ni igihugu canje kinkunda kinsapotinga kandi nanje nkunda cyane n'umutima wanje wose nsengera kandi ndizera neza ko ahantu hose nzogenda nzogenda ndo president igihugu canje nimba bavuga ati Mimi yitwara neza n'umurundi kazi mwiza bavuze neza igihugu canje ko nitwaye nabi nzoba ntukije igihugu canje ariko aho nzoja hose nzokomeza nitware neza mu guhesha icyubahiro igihugu canje mu guhesha icyubahiro Imana yanje mu guhesha icyubahiro umuryango wanje Imana ibahe umugisha. Emi ndagushimire nongera nshimira n'abakunzi bose b'ikiganiro ca Open Mic aho bari hose nongera ndanabibutsa aho muri yaba mu bihugu bitandukanye byo mu mahanga muri Belgique cyo kimwe no mu bundi mu ntara zitandukanye ahantu hari inkuru ziryoshe zimeze neza intahe zigisha mwandike muri comments hama tuzoyishikira. Asante sana.